nawe rero yari mu bantu nabibwiye aragira reaction iri bizarre parce que yarasomye message ntiyishuye aguma hoze umubwira ko ego nibungenze ntarakimwe yavuze ndavuga ati mwa tambiri iri bizarre mugabo c'est que m'a étonné igihe batangura kugira des commentaires négatifs sur ma grossesse niho yaciye aza kwishura ya message namwandikira ngo none nkibibona ngo mais quand même t'es idiote comment tu peux tomber enceinte avec une liaison ari différent y'umugabo wa mbere avec ta mwari mufana iki ni connaissance ni proche ni best c'était une grande amie en tout cas nashaka kumva level ariko ikintu nishuye namubajije ni ufite telefone Chaki bayikwize. Sinasho ni nko kuri ndavyandikira uzi yaca nyishura ati urasara ibi wagize nibiki. Sinumva ko hari umuntu yanyandikira ivyo bintu. Sintere block. Bandanya nacu. Ndamukira agafoto k'umubebe. Niho navuze nti ndahejeje. Parce que yanyishuye. No yanyishuye ngo kumuvyara ni kimwe uzomurera. Twari tumeze neza, twarakundana. Nta kintu cyane tutamenya bavyumva kuko bivuze twaranabanye no munzu imwe why not mugabo hakagera ahantu mode de vie yawe kubera ibibazo genda urahura navyo canke je ibibazo genda ndahura navyo nitucumvikana nitukibona ubuzima kumwe nitwankanye siko mugani tukibona ubuzima kumwe wowe ubona sisi je mona 9 bukaca usanga aho hantu wowe hari abantu musigaye mubona kumwe ubuzima je n'ukuntu musigaye tubona ukuntu kumwe ubuzima kera twarumva ko on peut supporter vyose ugaharagera ko bati ndushobora gusupportana bavuze ati il faut toujours différencier une personne qui t'aime et une personne qui a besoin de toi abantu babiri batandukanye ashaka kuba uri umugenzi n'umuntu wowe muri wowe kora kumukunda vy'ukuri kora ko ari wa mugenzi agize ikibazo yuko ibibazo vyo nkamwe bigize wewe ukibaza ko nawe nagukunda uravyumva alors que la personne elle est avec toi parce qu'elle a besoin de toi en fait nta réciprocité ihari wewe nakwanga c'est vrai sinashaka kwifuriza ikibi cyangwa girene mugabo agukeneye abana ko ubuze mu buzima bwiwe hari ikintu kiri yo batakaje mugabo c'est pas de l'amour ça kuko ni wa muntu uzoyibona mu gihe ugize ikibazo ikibazo cawe nikizoba ikibazo ciwiwe non muri iyo relation hariho une personne qui aime l'autre et une autre personne qui a besoin de l'autre donc tazi kudifferencia umuntu agukunda n'umuntu agushaka wowe ukunda uwo muntu uzokwa mukomereka Bonjour émission iratanguye kare muri girlfriend bakunzi bacu nizere ko meze neza mugoye neza tugarutse après un samedi tutaboneze parce que nari fise urubanza rwo gusohora umukobwa wanje donc urumva neza rukunda ko tababesha mugabo si yari impamvu mugabo yari nge mu mpamvu bazi parce que nari très occupé mu ndwi heze niyo mpamvu iramutasha kubona girlfriend ariko mwambonye mu bindi biganiro anyways uyu munsi ngira ntangure mvuga igitangazo sijyo kubika sijyo invitation siki mugabo ni itangazo ku bakunzi bacu bose umuntu wese aziko akunda Siren Vibes aziko bamwe duhadora ngo mwibarabara bakatura mu munsi bakatuyambira bamwe bavyandika mu commentaire batwandikira kuri Instagram wese naho utabivuga ntaco mugabo urabizi ko ukunda Siren Vibes itangazo nuko hari itegeko ryasohotse yuko mutegerezwa c'est pas igisabo bunye si igisabo yo man mutegerezwa kudushako like imbere yuko uraba sujet urabizi kuza kuyikunda usanga dukunda deja urabizi nukiri wa muntu urindira ngo uraza kubikunda cyangwa uraza kugira urabizi ko chaque émission iberanga ubuyikunda tanga urushire ko like before yuko uraba vyose wumviriza inkuru canke wumviriza sujet du jour duyo like ko niyo ubunzo handabira kugira ndaba abakunzi bacu ba vrai niba ibisharaje abantu mu bitanu nkabona du select abantu bajana 5 bisonga 5 niba abakunzi bacu ngabo ku mutima donc ubunye muze muravyitwararika apara ngo uva ngo ndabira kuri screen ngo ntikuda kushaka ko screen telefone urayifise hadaza kuri YouTube tushire kiyo like hama no excuse please okay basi tutagata bite
nibaze ko ari abantu baguma basimbisha uti ozi nagize like turabashimiye ndabishimikiye ko urakora zimwe ndabishimikiyeko nuko kuva tugitangura tuma tubwira abantu ati muduhe like afite abantu hari ibibazo amengo ni ibintu bisanzwe me ari kimwe kigaruka c'est parce que ari ikintu tubizi ko gidufitiye akamaro twabisigura fa pass iyo ushize ko like udufashije ko YouTube irecommande abantu benshi video yacu mugabo utashize ko like still rumba nta nakimwe waryoye mbwana nakimwe udufashije wewe donc nimba ndabishimikiye ko nuko hari abantu babumvengana ibintu bisanzwe gushaka ko like oya uyishize ko uzubo gose udushigikiye gose voilà reka dushimire abantu mwamaze kugira like barabazigira byose nabagira 5 barabazigira dushimire n'abava bagira iganiro giheze nawe kitaza kuryohera naco kajya nibo turakajya aka aba reaction yanyu yose turayakeneye mugabo still turakunda cyane gusa mugira ama commentaire nta kibazo mais aussi mugena subscribe sabone ushobora kubika ikiganiro baguhaye link utari ari ryambere wakije Siren Vibes gira subscribe kugira ntihagire ikindi kintu kizosohoka gucika ego ndagarutse hano mama Kayisi umukunzi wanyu nanje ndabakunda murabizi gose ni girlfriend kuri Siren Vibes ikiganiro c'amakibi imisosi ya gatandatu misi yose vraiment twatevye mwijoro gasanga ko mbwa Ivana naho uherere mwijoro ni mu Burundi abandi sinzi amasaha abari 15 abivana naho mutumbereye yego hama na Magdata yambaye wig kubona mutabibona kandi nimwabona ngo mangira gute irabuja sabuje ashaka ko umusheri mushasha ndabatera inkuru nta musheri ndabatera inkuru ndashuhiwe abantu mu byambara heureusement yari ko Imana yaduheza climatiseur sino sha ladies ngamana ama wig sina wig jeo nakantu nyega gafasi ngaha anye mugabo ndabemera muratese ntabyo no shobora mutazapfa mumbanye n'umusi kuri munambaye wigira nk'umusi nageze mariage sinzi no musi nkaba nicaranye n'abantu bafite imishatsi ya doré yego hari abantu bavuga ngo umushatsi ngo ntibayikunda ngo umva mwihangane muzoyibona gushika muvomishije kubera abantu mushaka kwibaza irama amahoro mu buzima muri yisi usige bleu nayo none turaba ahubwo nzosiga mauve na rouge gusa kumana kandi umushatsi agisuba okay nkuko mwabibonye rero ozi reka ndamwaka ijambo gatoyi dushobore guha ikaze umushitsi wa nkande uyu mushitsi mwenyewe ngadufise ngahari chakatsi mitongo ege gatoyi dufite umushitsi yigize ngahari abafunze deja ndiko ndabona amasurire ameze gutya ageze ku matwi muramuzi simushasha kuri Siren Vibes peut-être ko mushasha muri studio naco ni kuba tutaramuha ikaze that's why nati jambo ozi kugira ndamuha ijambo yipresente kuri bashasha bashobora kuba batari bamubone no kubandi mwarimu mukumbuye mu byandike baguha ijambo cyangwa urarifise jambo irihe ijambo fromage ushaka fromage jambo fromage okay sawa reka ndamuhe fromage merci abaramutse abarumwe amaze kumumenya ama commentaire yanyu mubwire karibu dada atsimiriro lady neko yamaze kuvuga ngo karibu naka ni presenta kugira vuga ivyo ntavuze wabimaze vuga ivyo ntavuze ivyo utavutse akazina kabavye baguhaye abavyeyi maro mwese yambozi yabuda urabumeze neza kuri micro ibizungu vya ari umwe numva ngo nshaka kuva jemenyereye ibintu byo gufatana ndagomba ndabimubwira ati ndakumbuye je ibintu byo kuzera ndagira gutya ushatse kuvuga urusaku cugira gutya barakumbuye gukora muri aya mafi umuntu ariri arimaze abashware mu bisirimu ngabo mushaka gusirimu karano bitabera kijya kintu nafata gutya kera caratesa none ngo hagabo tugomba kuvuga urusaku ntigumvikane sivyo ndiko ndavuga ibintu nyene vy'ibizungu nyene mugabo nyene félicitations congratulations mu Kirundi ongera sana mu Kirundi benyene mu Kirundi félicitations tera imbere ni cooperative hewe félicitations ni gute mu Kirundi ega nivyo mu Kirundi félicitations ni gute tera imbere umudufashe karaza ku ma commentaire ego vraiment ahantu haratesa narahabonye ku bantu baguma bambaza ngo sinayije ngo muri nari nibunge nako ndavyara kwanza ego vraiment asha moi j'étais enceinte tuzogira anniversaire ya Siren Vibes n'umwana wawe nari mfite date yo kuvyara le 5 puis j'étais pas du tout bien ego nico gituma ntaje kuri ouverture abaguma bagira insaku ngo ni kubera ngo
sivyo dada ngo turankana ngo Sivyo. tuzente ndavyanse turabasuzuguye Dada urwo rusaku sivyo turarudekonfine ivyo nibiki kandi ni muri girlfriend turabire kuri we umviriza mutaka mutwe twankana turankana ni bomu umutwe nyene mu mitwe yanyu uzaranshisha Sibona baje kwisigura. uzaranshisha Turankana dada c'est quoi ça sinzi nyene ibintu vyiwe ingene bimeze nyene sinzi n'Imana yamuremye rero kuri uyu mwaka vraiment ubunye nzababwira abantu ivyo nyene bakubwiye ko ari ivyo ukaba ubwenge bwawe buzungu ariko wozi si nivyo bishaje vyemere ni si bishaje wisiguye ubu vyishe niyo hashtag yego akubwiye je umuntu ambwiye muri 2025 narabivuze umuntu azombwira ngo urimbwa ndushangira kuga urinka mpo jada gushiraho ushaka none kugira tworoshe ingorane imyaka turiko turajamwo c'est pas ba jewe iryo jambo rya wisigu vyose sindaryemera kubera ko ya deka tabukene kwishana n'imihimbiri ya medeka hari nkuko bavuga ngo kuvuga hari umwanya wo kuvuga n'umwanya wo guhora il faut juste gukoresha ubwenge bwa est umwanya urakeneye ko mvuga cyangwa umwanya urakeneye ko mpura nimba ubona ugira utumwanya mu kuvuga umva zipit bareke bavuge bakuge bagirente hanyuma umunsi umwe iyo onye okay ndaza kwishura nanje mais des fois hari gihe nta muntu n'abasare international nari hana na meme na Beyonce nakora n'ama interview yarabihevye mugabo des fois hari gihe ahaguruka akufumagira kwitsikrisha yiwe mugabo akishura ibintu bimwe bavuga ati iki nagira ndabe ngene ikiganiro cari gwera tavuze Beyonce ntibikunda impossible c'est oya erega hariho kwisigura ozi no gutanga version yiwe ku kintu biratandukanye ufite iyo uri kurisigura ku kintu ça veut dire uri kurabeshuza oya urumva bijyana kayavuze no mais gutanga version yiwe umuntu avuze ati Darlene na Ozi ntibakundana twe twatanze version yiwacu turakundana Safini ntitwisigura nivyo mfite mvuge kuvuga version yawe ni mugihe hari umuntu yagize ikintu ari inyishu yawe niwe ukwiye kwishura sino ku muntu ariko ashaka kugutera inzigo ku muntu akashaka ko kwisigura uyo vraiment nisigwe cyane n'ubundi ndamuhaye power n'ubundi harega abantu ntibakitandukanya gutanga version ya no kwisigura byose babita kwisigura natwe bica bivana n'ingene tuvuze hari igihe tuvuga ngo kumengo turisigura cyari ikintu namambwira abantu hariho abantu babisaba ko wisigura Dada w'ipresence n'abandi b'imihimbiri uboreka baramuzi twagiriye ko n'ikiganiro hari umuntu yabwiye bari bakumbuye mugifuke ni presence ko rero bashobora kuba batazinga reka tumupresente yitwa Darlene Nahayo kuwa mahoro mukamuri kigo yavuga wahayo Darlene Nahayo hama akaba ari mama w'abana babiri mama Walda na Yanis asana babiri beza inkumi n'umusore impundu mpundu nizikiswahili bazibonye Greta wakupe mama wakupe bigeregere na shangwe hanyuma akaba yarigeze gukora ngaha kuri Salon Drive mu kiganiro exactement cyitwa Fun and Fact icya kabiri nuko siga mbere aje muri girlfriend impamvu mbona twavuze tutamwakira nk'umushitsi gose kora ni igihe gatatu uje muri girlfriend cyangwa ya kane sinibuka ya mbere yo nabamona yerekeye dudukuna twebwe nizonyene bubi nizonyene ni ya gatatu iya kane nimwe turi mu kugira ego sho nzobakura muri studio byo kuma muri studio janvier pa muzobona surprise mugabo ego nzobitesa mugabo rero ingora rizore mu giswahili abatumva igiswahili ro problème era Greta ni sawa ndacumba sindakivuga ni muvuge murabe ko ntabakabana ya ni présentation yaheze ni mwavyumvise ni Darlene Maria kuba proche ba Silent Vibes ndetse najyaramfashe ngaha ndagemera gutyo ego hama nkaba mpimba bari kuza muri studio kugira ngo tubandanye tuyaga dufashanye dutezanye imbere ku mibiri no ku mitima cyane gose iryo terambere riba rikenewe cyane burya hajya umuntu ateye imbere mu mafaranga ku mutima atameze neza ubuhereye ubupfuye nanica kumarira alors ni ivyo twari turavuga yari introduction nikitavise ngo ni échauffement ikiganiro mugabo turafise sujet y'umusore tuganira ko muri girlfriend maze tuganira ku ma experience yacu nk'abakobwa canke abagore tugatuvugane ku bugenzi bitoxique entre filles canke entre femmes hari gihe ugira abagenzi bakakubira toxique pe en général n'abahungu rigani ko n'abahungu girlfriend abantu tuvuga urakuza ibyo abahungu ngo bangoma red flag y'abahungu bangu urabwiye kubavugire no niko rero ari ama relation toxique y'abagenzi b'abahungu duhuriye ko bakoreye imisho yabo bavyivugire yaba brotherhood tugira boyfriend canke homie twa homie nacho continue madame donc tubiganire ko
okay Jeff c'est version yanje Dada afise version yiwe Greta afise version yiwe mugabo namwe murafise version yayo muze kutwumviza hama tuganire namwebwe mwandike mu commentaire bivanye n'ama experience yayo mwagize n'abagenzi banyu kuko nubwiye iyo umuntu avuze ngo jewe ngira umugenzi w'umukobwa ngo jamais nuko abazi ko yigeze kuba muri relation n'umukobwa ikamubera mbi hanyuma akayivamwe komeretse iyi emission kugira ngo ntihagire ivyo kuva mu relation n'umugenzi mukomeretse bihagarara nimbona ko ubugenzi bw'umuntu bwaheze nibuhere avuye ko mukomeretse amusigara umuntu muteye blessure kuvuga ati jewe so kugira ibintu byanje umukobwa sura kwikonfia ku mukobwa jamais de la vie donc niyo sujet y'uwo munsi first of all tubaze umugenzi wacu Darlene ngaha anye est-ce que uremera ko ubugenzi bw'abakobwa bushobora guhera sans que baye toxique ya imbere ko Dada yishura kandi ababwira ibintu yashize kuri statut abatari aba statut yewe urafise uraba statut yaje oya nanje twarareba kanarankanya n'isi yose Carboy wagore ni utabona statut yanje bisigura ko ari je utafise numero zawe eko shagre nakwandikiye ndayikuyehe mwijuru none wewe gute namenye ko ari wewe ndafise numero yawe ndarama statut yawe okay twige gutahura no kurekura abantu bashatse kuva mu buzima bwacu bashatse canke bashatse gashaka kugana ntitubibone ko bagiye uribaza kenshi murangene fashe micro kugira mu vyumve kenshi haraho twihatira ku bantu kandi Imana ishaka ko tuvana nabo kandi iyo Mana idashaka ko ugumana n'umuntu upfa kuvyirengagiza nawe urabibona vyamamwo induru yagicagira majuscule vyamamwo induru zidakenewe amarira agahinda kwicuza so why the caption madame ubwa mbere na mbere ko bamenyereye ndakunda ndashobora kuba ikintu muri 2023 nkagira statut muri 2025 donc nkibusanga wibamye kera ibintu vyabaye muri 2023 thank you rero kuko je sinihutira direct kugira reage ku kintu kuko mbanza gutahura impamvu ico kintu cabaye ko tazi reage ni muri fun and fact sorry reaction jana nagomeze nyaka kana ndakazahana ni muri fun and fact yarakagumanye urumva kugira reaction ku kintu kuko ikintu nize mu buzima ikintu cyose kiba mu buzima urafise responsabilité yiwawe ishobora kuba ari positive ou negative mugura yifise urafise role yawe wakinye muri ico kintu rero nagiye gusanga kenshi mu buzima abantu urasanga biratworohera kubisunikira ku bandi twebwe tukiyibagira ni nayo video nagize kuri Instagram yaje ndiko ndavuga so pardonner kenshi turakunda ozina kubabaje mbabarira Greta nakubabaje mbabarira mais c'est quand la dernière fois oui ça vient pardon parce que nawe uribabaza des fois nawe urigira nabi des fois rero nariko navuze ico kintu kubera ko nta mazina tuvuga muri girlfriend muga turavuga ibintu biba vyabaye so je me suis confiée à une personne turaba abagenzi duhuriye ku kintu hama à un certain moment ndabona ko uyo muntu atagisha ku bugenzi na jewe clairement ndabibona ariko kubera ko wa mutima w'abantu udafite imitima ingana vraiment j'avais envie d'y croire. J'avais vraiment envie d'y croire, de dire bon ubugenzi bwacu ushobora guherera ngaha anya c'est pas parce que tutakiriye ahantu hamwe tutakiri mu kintu kimwe ubugenzi bwacu bwoca buhera ça c'est juste coïncidence ni ibintu biza guhera nagiye rero kubera iki rero nabigize ubu nagiye kubibona exactement yuko uwo muntu atakiri umugenzi wanje igihe Imana impeza agiye nkaronka ikibondo igihe nsama maze bimaze kumenyekana kuko abantu bari proche yiwanje kuba proche y'umuntu si wa muntu muvugana misi yose ari umuvugana ke mugusanga bari proche nibaza ko abantu bambere babimenye ko nasamye uzarimo ni maze abantu bari proche yiwanje narabibabwiye kuko jewe ku bantu banzi abantu bari proche yiwanje sindi ndumu extra ndababwira ikintu kibaye kuko hari ikintu kikuba ko mu buzima kumva sindi lo genre ukwisarana mu bintu vraiment murambabarira hari ikintu kibaho mu buzima kavuga ati si je parle pas atamu ndabibwiye ndafata decision mbi canke ndakora ikintu kitari ciza rero ico gihe nawe rero yari mu bantu nabibwiye aragira reaction iri bizarre parce que yarasomye message ntiyishuye aguma hoze umubwira ko ego nibungenze ntarakimwe yavuze ndavuga ati ma tambiri iri bizarre mugabo c'est que m'a étonné igihe batangura kugira des commentaires négatifs sur ma grossesse
niho yaciye aza kwishura ya message namwandikira parce que des commentaires négatifs zaje ndi 6 mois de grossesse mugabo nari namaze kubimubwira il c'est 3 mois achaza kugira rero commentaire aza kunyishura ngo none nkibibona ngo mais quand même t'es idiote comment tu peux tomber enceinte avec une des hommes ari différent y'umugabo wa mbere avec ta avec ta situation financière nufise amahera menshi kugira ngo ushobore ngo gutomba enceinte uwo mwana Oh my god. urabona ya teste ya voir plus ukaruha kuri WhatsApp mwari mufana iki ni connaissance ni proche ni besto c'était une grande amie en tout cas besto Oh my god. pas besto une grande amie je connais ça mal bitandukanye ego yeah parce que je me connaissance navyo ndamubwira thank you Yes. nashaka kumva level ariko ikintu nishuye namubajije ni ufite telefone Chaki bari wari kwize. sure ko ari sinaje ni nko kuyenda vyandikira uzi yaca nyishura ati urasara ibi wagize nibiki c'est normal kubimbwira ko ashobora kubimbwira mugabo apana amajambo nkayo yanditse ikintu ca mbere mu mutwe cajemwo navuze nti wow ni ufise telefone ngwego ni jewe nyene ati rambe bavuze ati reka ndakwemeza kapera aho nyene mwiza kugira ngo umvijwe dada urisonera wewe. Moi, j'étais genre, que Dieu me pardonne. Moi, j'ai dit, change ni kubera tavyara. Nimwo na jalousie, kuko sindi ko ndavyumva. Oya. Umwana afise mugabo. Oya. Kandi arakuze. Ndavuga nti, sindi ko ndavyumva comment umuntu ashobora gucaza directement. Do nta relation. En fait, nivyo bindi bavuga ati wisiguye uvyishe, mugabo ku bantu bari proche yiwacu turisigura. Hari ikintu nka mwe mushobora kumbaza nkavuga mais non il faut que je vous explique. Mugabo messieurs le cameraman ari ndambwira ati birakura. Tu vois? Et kuko mbavuga ati ubu namba ni explica uzitwara abanye mu nzu hari ibintu abazi na relation igitangura abayizi tusa. Rero ico gihe jewe nari ndicara ndavyiyumvira. Harano oziwe aranzi naza gutangara mugabo atanzi buraza gutangara ngomba ndababwira yuko uwo muntu twavugana gushika fin 2024 mwabandanyije muvugana ego twabandanyije tuvugana gushika n'igihe mvyara naramutse ndamubudukuru n'igihe mvyara naramwandikiye ko navyaye niho rero navuze nti la ACCAC ufati jendi wa muntu ntutujraniranye umuntu ahejeje kugutelefona kukubwira urasara mu mutwe wewe ivyo bintu bizerere aho ni mu kwa gata mu kumunana après iyo appel warumvise ko ugumanye cacizera je continue à lui demander comment tu vas des fois yaranyishura canke nanyishure mugabo tu continuer kumwakira ego thank you continue mugabo jingene meze nivyo nkunda kubwira abantu jewe as long as you don't push me mbone nyene ko washikanye kure ndagumaho mugabo ngiye singaruka mona naho no kubona uri kurapfa bye bye pfa none ndakugire gute mugabo nkiri ngaho nkiri muri uwo mwanya on pouvait arranger les choses igihe ndavyara ati ni shetani kiragukorera musi wewe oya je shetani sindamubeshe shetani kwaboshe mwe muramubeshera gose shetani akora gute kwaboshe sinumva umutima y'ukuntu na petit frère sinumva ko hari umuntu yanyandikira ivyo bintu sintere block bandaya nacu rero igihe ndamwandikira ndamubwira kubigaruka kwivana n'umuntu ndamwandikiye ndamubwira nti hey ndamurikira agafoto k'umubebe nibaza ko umubebe anje akivuka n'abantu bake bamubonye ndamurikira agafoto k'umubebe niho navuze nti ndahejeje parce que yanyishuye yanyishuye ngo kumuvyara ni kimwe uzomurera yo sorry I was like naciye ndamwandikira text si twigeze kuba turabagenzi canke tuvugana ukamuna je ndafashe umwanya wo kwandikira text ndende ni ibintu bibiri swat mbabaye wanshavuje ngomba ko dusabana pardon canke ubugenzi buba buheze parce que sino ikindi gihe cose jewe ndi umuntu nukuri ndorosha ibintu dutsitaranye ko ndakubwira ati hey pardon vyashitse naho bari wakoze ikosa kuko je ndiyizi nshwanye ni vita ni ntambara idahera rero ndiye vita gushwana ndakumbaza urumva ko twagize intambara arabizi wewe gumuvuga zani nta oya ndamuze reka ndamwandikira text ndende vraiment ndende nibaza ko ari ubugenzi bwacu bwari buheze elle a revenu pas wowe yavuga ati ahonya hari fin 2024 kuko navyaye le 12 décembre 2024 wowe yavuga ati tuzogumana ubugenzi tusa umva ko ari ibintu byatangiye kuva kera ahonya hari ibintu by'inyene nagenda simbagiye arankorera muri ico gihe cose mugabo je pardonner à un certain moment rero niho nicaye début janvier
2025 jewe uyu mwaka ugira uhere ndagira concentration kuri jewe nyene ivyo mba nabayemwo ama decision nafashe eske narayakurikije kagira ama resolution n'ibindi niho nicaye ndayungurura abagenzi umwaka utanguye ndayungurura abagenzi ndayungurura ama connaissance ndayungurura bon apana en fait aba no ku mastati ndayungurura abaziraba ndayungurura umwaka utanguye ndagira yungururaje frère watangaye ko nkira bagusatu yawe ubetse ko nakuyunguruje aya barayungurura jewe gashano kuyungurura nka oya en fait je savais pas que tu avais mon numéro nazwe no kukwandikira hero ni dada nazo kugashira koko yeri gura ni present oya igihe umuntu mutavugana cyane rufite ko wara desactive abantu babona amasatu yawe bashobora no kubona umuntu ari amasatu yawe urumva hama niho rero nicaye ndavyiyumvira vyose ndabishira hamwe kuko iyo text maze kwimwandikira nibaza ko roho yihanze konte y'amakosa yakoze ko yankomerekeje mugabo sana pas vraiment changer ikintu kinini because she was like okay let's forget about it. I'm like just forget about it, like this is agenda okay how I feel and you are like let's forget about it. I'm like okay let's forget about our relationship and our friendship, that's gonna be okay tubihebe vyose bice vyoroha. So rero ngiye kwihanda konte ngiye kuraba rero nagiye gusanga kenshi birashika ariho ngirashike kuri stati yanje parce que ntiyari wenyene nace mbona nabandi urabona ko kudushobora wibuka vya bindi gusanga kenshi birashika tuko tura holding aho kintu kiko kiragiye kera ivyo biri vyose nagumye ngira I was naringire muri ubwo bugenzi mugabo urumva ko ataraburimwo parce que umuntu ari umugenzi wawe hari amajambo atakubwira umuntu ari umugenzi wawe ntashobora kwipermeta kukujuja umuntu ari umugenzi wawe ntashobora umwanya ya kandi nyine nakujija araguhanura akubwira ati burya rero manta la vérité ari kumwe umuntu ashobora kuyivuga ida sounding like judgment uravyumva rero none naciye rero ndavyandika maze kuvyandika niwe yabaye wa mbere gukomenta ngo hewe ngo kandi shangu ivyo kandi shangu ivyo uvuze n'ivyo ngo je vyama vyaje wari karaba ikiganiro karimenya ego vraiment ndagutayije kuko ari mu bantu ba mbere baraba ibintu byose nkora none ndakubaza ari normal basuwo ego kandi kimbabaje no kumuzi niko atano kubwira numva bitari normal nimba uri kuraba kino kiganiro wumva yandike muri commentaire oya deje ariza komanta kuri statut y'ivyo bintu seke nazi nuko ari we yabikora ntazi nuko yanamukomeza ufite n'ibijya navuze ari igihe ugasanga umuntu yagukomerekeje mugabo ufite nibaza ko kuntu kwiwanje kandi mu bantu bagenzi birakunda kunshikira nza kuvuga ibintu vyabaye vyinshi kandi mu kubivuga sindabivuga byose bose nga yavuga ati nakaroka mubabaje akakiba ivyo nyene mugabo urumva ko bitabaye kijya gihe direct niho yari kwimenya mugabo ubunye ntazi ko ari we uri kuravuga mugabo hari amajambo nagenda avuga kre ategeza guca iyo acha yimenya that's why jena nagarutse kuri yakeso akenshi muze mu birabe akenshi ubugenzi bw'abakobwa buheze parce que twe tura abantu turekura bigoranye jo umuntu uvuga ati ni muntu yabaye umuntu wanje simfa mwarakundanye imyaka ingahe ari wa muntu mwaririra hamwe mwasangira kabisi nagahiye ntibitoroshe kwiyumvisha ko ari umuntu ushaka kurekura uko nyene vyoroshe mugabo niho haca hava ko bicaye ba toxique gose ugasanga rero muhebanye hagiyemo ingumu hagiyemo kwararazanya hagiyemwo kubyara amajambo abi nkuko onye par contre iyo umuntu agiye kubibona hakiri kare abona ati umugenzi ni umuntu ntibukiri kuri ya level ya kera nivyo juste banagira ndamubaze wari umaze kubona yuko ari bizarre muri relation yanyu like umugenzi bwanyu oya nivyo nashaka yuko dusha dushikako ndabona kubanza igishiro cyangwa kibazo nakubaza kare uremera ko ubugenzi bw'abakobwa bushobora guhera genre bahara bari proche cyane hanyuma uko kuntu kuba proche bikahava baguma ari abantu bagifite ama contact genre ndashaka gutelefona avuga ati nzanira mitanira kantu ngaha nyengira ukunye haveho gusa juste ya intimité ngira cyane ya kera mugabo ntivyaheze mugwanye mubokane birabaho cyane gose Selective fanaje birabaho muri sense yuko kandi mwe nabo bantu rega subwenze ngo babuheze compter kandi rega sukuba ngo baburaheze compter nibijya wavuze reka dukategorize ubugenzi hariho ubugenzi collègue de travail mais on est proche c'est très normal yuko mindi yako kazi hari ibintu bihinduka bw'ubugenzi buragabanuka hari umugenzi twariganye turakuranye c'est très normal yuko mindi yakazi cyangwa twari duhurije cyangwa amashuri araheze bitegezwa guhinduka quelque part rero urumva hariho ubwo bugenzi bwuko umenya ko si ubugenzi buba buheze c'est la distance qui est là
ahubwo forme y'ubugenzi irahindutse na forme y'ubugenzi cihinduka ufete ufete kandi abari wawe ushobora kuvuga ati bon naho nzi yuko tutakiri kumwe na Ozi ntituyikorana muri Fun and Fact muganda bizi yuko Ozi Darene yagize accident wajuriruka twaraye mu bitaro ijoro ryose nije na telefone ngo bamubonye mwibarabara nari mwibarabara vraiment twego turarya inyama twazitaye ngaho umutaje mu nzari imvura urabona nanje nta muduga nari ifise nabwo ati umuntu wa mbere asa umuduga mwiruke mugabo ni vyiza kumenyekana mwibatse ko abafana bamubonye gosha Greta dada uramunzi muri salon nte bahejeje kumugonga agenda mwiruke kuri sori y'isi bine ninge gati murasara mu mutwe brother wawe niwe twache telefone na wabuze muga ico kintu nemwe ari muvuze kandi ababwire sinemera nanje yuko ngo turavuye ku ishuri ngo twara turaba best ngo ciye bihera ngo canke ku kazi ngo canke situation ariyo yose iyo onye abari ami de saison voilà siko kuko je ndazi ko ari abana namwe murabizi ari abana mwiganye mu kiraba best siko peu importe waragiye hiyo ruguru agumi Bujumbura yaragiye Canada yaragiye mu Bufaransa mais still muracana abagenzi naho mutacigana siko uyo rero muciye muhebana kubera izo circonstances mubwiyemo yari ami de saison ya nivyo nashaka niyo makategori of kuri ntagenda peu importe namwe basefa ego best ni best kuko jewe munimana yagohezagije naho moi j'ai des amis tuzinanye il y a 25 ans on est toujours des amis hinge gato ivyo bintu byo shaka tuganirako byo ko abantu baziti besto ni besto ngo c'est pour la vie ngo c'est oya mvuze birahera ndabizi birahera naho nyene ahubwo mufuma muvuga ati ntimutandukanye ko ngo mushure gahe cyangwa ngo ikingo byahindutse mugabo naho nyene hari gihe no kuri mushikana muvuga ati rega sinzi gano no bisigura ugasanga ubuzima ntibwabatrese cyo kimwe umwe bwaramuhaje gose undi nabwo buramworohera ntimushobora kubona yamuhuza parce que ntimuzovuga ururimi rumwe umwe azoba ari hashi umwe azoba ari wa muntu afite ibikomere byinshi n'afite ameze uku unye mwarakuranye ubuzima mwese bworoshe puis après la vie yarahindukanye umwe ntibishobora kuda mu mana mwara babeso parce que après tout abantu babeso kubera ko hari ibintu bahuje hari ibintu muravuga muvuga ururimi rumwe mufise ubuzima bumwe swat mwese nimufise vyinshi mugabo ntararonka vyinshi cyane gose kurusha uwo vyafise donc hari gihe rero usanga après kora ko mwakuranye umuntu murakundana vraiment murakundana mugabo ubuzima urafite ko bwagiye umwe uratwagiye ubuzima busanga umuntu yara yitonda ikindi gasanga akaze cyangwa asanga yara akaze ikindi gaciye yitonda bisigura ngo wa muntu mba mwarahuje kubera ko bari witonda ugasigara ukaze ashaka kura ko agukunda mwanywanye imyaka myinshi arakwihanganira 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans apagasigara ari agutinya abariko bikomerekeramo yabikomerekamwo cyo gasanga ninge ndagabwira ni nk'umugabo n'umugore byatangiye birisho mukundana hakagera ahantu muvuga ati you know ariko ivyo ntaho bihuriye on faisait pas l'un pour l'autre urazi gituma gadada gute ushobora kumbwira ko ibintu byari chon kera wa chon ni mwave nakatero byari bon dada twari tumeze neza twarakundana nta kintu cyane tutamenya bavyumva kuko bivuze twaranabanye no munzu imwe why not mugabo hakagera ahantu mode de vie yawe kubera ibibazo ugenda urahura navyo canke je ibibazo ugenda ndahura navyo nitucumvikana nitukibona ubuzima kumwe nitwankanye siko muga nitukibona ubuzima kumwe wowe ubona sisi je mona 9 ugaca usanga aho hantu wowe hari abantu musigaye mubona kumwe ubuzima je n'ukuntu musigaye tubona ukuntu kumwe ubuzima kera twarumva ko on peut supporter vyose muga haragera ahantu ko bati ndushobora gusupportana sishobora kugutahura dada nukuraho ngeze jewe ugasanga n'abantu bameze nkawe urazi ndakubwira ikibazo ahantu wowe ni gutunga mugenzi wanje mugabo unubibona kundi guca mu bintu bigoye warabibwiye samedi turabimbwira kandi Ozi reka ndakubwira ikintu kimwe dans l'amitié turatahura yuko na personnalité z'abantu zijura ego cyane gose rero ico kintu uri kuravuga ati ntibikunda canke ntibishoboka birava na personnalité y'umwe muri abo babiri nico gituma kenshi muri ubwo bugenzi harimo ububabara kuko singira nishingira naye singira nivuge canke singira nibeshere jewe ndi wa muntu utaza kwankana ngo circonstances zahindutse mugabo rero udashobora kubisupport ubwo murondera we ya kuko mba ndi muri sense ikintu caduhuje naho ko barakazi twakorana turi 25 pourquoi riwe twabaye des bestos donc il y a toujours quelque chose qui dutuma duconnectana
ico kintu gituma dukonektana ntiyari circonstance y'akazi circonstance y'akazi yabaye nk'ikiraro twaciyeko duhuzwa n'ikindi kintu rero kenshi ugira ngo ibintu vyanke personalite nizo zijuwa gute jewe ndashobora guma ndondera we kubera ko canke bukarondera we kubera ko hari igihe umuntu ashobora gutera imbere agacagira complexe de superiorité agaca abona ati yo dada aranyandikiye naramusumbije amahera agira nsabe n'uwundi ashobora kubona ati ozi yarateye imbere je ngatinya kwandikira ozi kubera iki yo uzabona ko ngira ndamusabe n'umwana tukiri kuri level canke jewe ozi aransuzugura meno oya nimutera imbere je birandyohera nzobasaba nayo mafaranga c'est quoi ces idées pourquoi est-ce que dushaka yuko abantu turabagenzi tuguma tungana ça c'est pas de l'amitié au fait namba ufise sensation yuko udashobora kuvugana na Greta ko namusigaye afise imiduga 3 aparkinga watawufise iyo ni sentiment urafise ikibazo ifoto soigner kandi jalousie ni ego nico nagira nshikeko abakobwa ken ibintu bitwica ni bibiri hariho jalousie n'urusaku yego nico gituma nabivuze je ribaza kuba mugenzi wanje vyambabaje gute agira abana babiri ku bagabo babiri batandukanye avec mon âge atanumwe mfise nivyo nagenda kubwira nivyo natahuye no nivyo natahuye kandi gituma ico gihe nateye nabandona akimbwira ayo majambo navuga ati ni blessure ndabitahura kuja kumubwira ati oh ndezio mbebela atawararonka kandi ndabizi ko amushaka uravyumva je nk'umugenzi nagiye muri ka y'ubugenzi bwacu ndamutahura parce que je connais son histoire mugabo wewe nawe personnalité yiwe yabaye hejuru y'ubugenzi kenshi umugenzi bw'abakobwa n'umufite ko ravuga yo nagira mana dictionnaire y'igifaransa nagira urumva toxicité iraza iyo umwe muri bo atazi personnalité yiwe ugaca usanga uwundi arayizi niho biza kuba toxique mais c'est vrai ça niho bija kuba toxique parce que jewe nzi yuko je peux facilement pardonner à Greta Greta nawe afise inzigo il faut comprendre ni nakorera ikosa Greta kugira mbabarire je dois continuer à lui demander pardon kandi Greta je nankorera ikosa nkamubabarira sinje nja muri wa mutima ngo mbega kubera iki je ntamutebeje nkawe tu comprends il faut que ntahura yuko on est différentes Greta akunda ububare bushushe jewe nikundira ububare buto buto ukadirisha exemple ni uhajanye niho nikundira namba Greta misije ko tuje mu bare bushushe je nkamusaba tuje ukadirisha kanka okay c'est bon reka nijane ukadirisha hamageze ko tuzoka mu bare bushushe tujane na Greta muga rero est-ce que Greta naza kuvyemera niyo naje ukadirisha Greta ntava shavura toxique yes amitié toxique yeah kubera ko nimba numva no guma ndaguherekeza ahantu hasa neza ariko je utigera umperekeza ahantu hiwanje kandi ndinze ngenda n'abandi ukaca ushavura uwo muntu aba ari toxique ya uri toxique kuko il faut kutahura yuko je t'appartiens pas t'es mon ami je t'appartiens pas uri umugenzi wanje je t'appartiens pas kandi si vyo kujana ahantu gusa mon corps m'appartient c'est mes choix hari ikintu ni video naravye kuri Instagram bavuze ati il faut toujours différencier une personne qui t'aime et une personne qui a besoin de toi yeah abantu babiri batandukanye ashaka kuba uri umugenzi n'umuntu wowe muri wowe kora kumukunda vy'ukuri kora ko ari wa mugenzi agize ikibazo yuko ibibazo vyo nka mwabigize wewe ukibaza ko nawe gukunda uravyumva alors que la personne elle est avec toi parce qu'elle a besoin de toi en fait nta réciprocité ihari wewe nakwanga c'est vrai sinashaka kwifuriza ikibi cyangwa agirene mugabo agukeneye abona ko ubuze mu buzima bwiwe hari ikintu kinini yo batakaje mugabo c'est pas de l'amour ça kuko ni wa muntu uzoyibona mu gihe ugize ikibazo ikibazo cawe nikizobera ikibazo ciwiwe no azohaba nk'umuntu nyene ashaka kuba ari projet yawe mugabo ntazocikorera hakurya wowe wikoreye ivyo inge gato ngamindire gato cyangwa ugasanga ni wa muntu ugize umunezero ugize ikintu gitesa nk'uko bavuze wavyaye uronse umwana si wa muntu azogira excitement nyene nk'abamenga ni wewe wavyaye uravyumva donc dans ce cas ça veut dire que muri iyo relation hariho une personne qui aime l'autre et une autre personne qui a besoin de l'autre donc tazi kudifferencia umuntu agukunda n'umuntu agushaka wowe ukunda uwo muntu uzokwa mukomereka yeah kuzoguma ubona ko uwo muntu niyatsitaye menga nigabo ritsitaye urumva mugabo waraba none jewe ntazina ahantu akibasa kubaze ozi ntumva yuko hagera ahantu ukaba utaronka nawe ivyo utanga reka ndagwa karorero uri umuntu uri caring vraiment kuri dada narapfuye ivyiwe n'ivyanje je suis toujours là pour elle mugabo jewe ngize situation yigeze kujamwe nkamuba hafi ntagire the same
Dada yavuze ngo arabandanya ngo kubera aba yaramaze kumenya personalite yanje fate n'ivyo nawe uvuze mba naramaze kubona yuko uwo muntu nta nkunda elle a juste besoin de moi ntiwumva yuko hagera ahantu mukaruha ariyo sujet twako turahagarara oya gusa kutagukunda twige kurekura kuko nukuri ntimwigira imana iyo uri kuratanga ibi n'umutima wawe wose n'umushaha wawe reka nivugire jewe je namabwira abantu ati bige abantu bavuga ngo urumva ngo ifopa ngo gukora ngo urindiriye ngo urutegero uruture ivyo n'ivy'Imana vraiment yonyene nawe daya nawe iritegero turukure ibirindire ko tuyigamburukira tukayikorera nawe nyene d'une part irakeneye retour donc n'abantu nkuko bibeje kwivuga Greta ubwo umukorera ibintu vyiza umuntu peu importe ngo uramukunda peu importe ngo nifise musinziriye iyo utahotura nawe uronka haragera igihe ubwenge bugaruka kavuga ati erega hewe ndarushe erega gumanda muhajenye n'induru byamamwarira bivemo ufite ico navuze ntimuze kunahura nabingo nashize vuga ngo shikire relation toxique igituma navuze ko jewe mbandanya suko uwo muntu uretse ico kintu twapfuye nta bagenzi badashwana nari bigera nyereka iyo face basi oya ivyo wanje vyari vyiwiwe kandi bigituma nahagariye kumenya umuntu hariho umuntu mugendana igihe kirekire par exemple abantu ndamuvuge mona n'umugenzi wanje mona ndazi yuko ni wa muntu je tumaze iminsi tutabonana mbande muri mona mugabe ivyo ntavyo uzomubona ko pardon tubabarirane papa skataba nkumbuye papa skataba nshaka arafise uko iwanshuhira hari abantu ibishika si birebire vraiment yambo cyane si birebire uravyumva mvuga nko ngaho rero ari wa muntu atazi personality y'umugenzi we par exemple uvuga ati attends kubera ikinda nkunda basha les illusions tu différencier personnalité n'ama acte biratandukanye yego personnalité n'ubwo je nkavuga ati je nduma introverti nduma ambiverti nduma phlegmatique numbaze bariko babivuga nawe tufate nawe uri umusangine ubwe nawe gasanga umukorera iki navyo nzi c'est très différent n'ama acte y'umuntu akora alors que personnalité différent uravyumva ego hinge gatoya ashobora kuba ari umuntu adashuha cyane si par exemple ngo bukabo bizi kura kura muzi umugenzi wawe uraza ati je nahada kumiduru ngo ashuhe gizene ndazi inside bivanye n'ibikorwa nkorera bivanye n'ukuntu tubanye ndazi atanye naho kadakomye langage d'amour yiwe ndabizi kuntu itwara ibintu vy'iwanje sivyo ntashobora nidushuha kumwe mugabo uyu muntu ndazi ko ndamufise ndabizi ko ndamufise donc mvuze ati donc bisigura ngo sinzora umuntu ngo gukora ngo ameze unyeje ari umuntu ashushe cyane ngo niwankunda cyane gose shuira hariya nuko justement ivyo hanze ndaba utari ubwo rukundo rwanda rubona mu majambo mu bikorwa ngaruka muri personnalité ozi kenshi la personnalité ni dicta acte iwacu exemple nk'ubu kujya bavuze yuko nkuko benshi urumva bivana n'umuntu muguru mu intro sivyo ibintu vy'iwawe si ibintu biba biri too much n'umuntu agomba kugira ikintu wozi ntugire too much s'il te plaît ugire ikintu kiciriritse jewe utagize too much bireke numbe ibintu bigelegele kwa papa na mama numva utabigize gutyo vyirekere mwiza uravyumva pour te dire quoi kubera ko personnalité y'umuntu naje we niyo nashaka kugira ibintu ivyo navuze rero gutora personnalité niki iyo uri umugenzi wa bien ozi ngomba kugirira ikintu wewe fata ya personnalité yiwanje nkayivanga n'iyiwawe kugira ngo twese tuze hagati na hagati ya ngo mugire gutya mukompleta jewe nambazi yuko ozi atabishika fise mana yanje ndamuha ko ivyiwanje ivyo nibiki ndakwera ivy'iwanje kubera uzi yuko naho utabifise urankunda real ozi si umwana mubi no ntari fake kandi ushobora bisubitse inyuma urumva nucumira nka wa wundi ngo yandabisubije inyuma rero aho bibera toxique ni hehe ni hahandi ibishikashika vya dadaje we nawe urazi ko ariko meze mugabo ushatse ko vyabishikashika vyanje ceceka quelque part rimwe kabiri gatatu tu me supportes pas en fait tu supportes pas ma personnalité kandi je bingiriye rimwe par exemple biraza kumbabaza kabiri biraza kumbabaza niyo nataca nandikira ozi hewe gatasha nagiye kumuramutsa mu bantu je sinza isanusha kandi nivyo bindi nababwira uri tanguye amarira et pourquoi parce que kibuza ko ejo mu gatondo you do the same uzi ko bagwaye isanije
pourquoi ugasanga uriko uraba muri ya toxicité ugasanga uriko urakereya ivyo bintu uriko urakereyamwo amarira uriko urakereyamwo umubabaro uramaze kubibona nivyo navuze nawe urabizi ça ne marche plus ça ne marche plus apana ngo no ntibigenda ntibikunda ntibishoboka mon ami ihe valeur yawe bivemwo kenshi ari gihe tubigumamwo par peur d'être seul hariyo abantu bashobora kuba baradukurikirana kandi ivyo ndabizi ko nanje vyarigeze kunshikira hari abantu batinya ko babonyene nivyo nagira mvugo hari abantu batinya ati ninamurekura dada ninde tuzosubira gusohokana ninde tuzosubira kubwira utuntu donc hari abantu batinya basha uratinya nawe kuba wenyine oya je en fait ndaprotege utwa amitié ndanga kubabaza abantu je ndanga kubabaza umuntu ku buryo naho ico kintu rero carananiye mu buzima je vous jure uravyoba ku basha ntimunira bon baravuze ibyo nakoranye na Sony baravuze n'ubudabisure mu kandi kera jewe tanke ça m'a détruit je bunye sinya kubabaza umuntu nanje kera oui ubunye no oya ubusikomeye jewe ubu nta muntu ntinya kubabaza tanke ubabajwe wabaye sinagukozeko nta kintu cyawe nishe kubera ko nta kwandikiye message urababaye babara kubera ko wanyandikiye nkataba kwishura ko ndi mu kazi nushaka ndumutara ko oya muga nawe reka guhinduka siguhinduka oya reka dabisigure sivyo nkuko yavuga Greta ari gihe utinya gukomeretsa abantu tema ugasanga uri kuraba ivyo udafise uri kurikomeretsa uri kuriyaka ibitumbura bitanu ufise umwe wamuhaye igitumbura kimwe undi wamuhaye ikindi undi wamuhaye ikindi ugasanga wowe sigawe uri vide c'est ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à mes 26 ans jewe rero uyu mwaka mbanza guhaga je mbere ko ndabaha mwebwe that's it mais uyu mwaka la yaba affection henge gato sapana yaba affection ndayigwa ko ndayifise yaba attention ndayigwa ko ndayifise yaba umwanya naho ufite naho ndaguha yaba ikigabasha yo okay uyo ntaco imana yaraguhezanye niko wavuze ni bon hariho abantu twabivuze baje kubibona barakomeretse umutima wara siko reka ndabaha imitwe shanka abantu vyanshikiye ikintu ca mbere nabonye ivyo bintu biba bije ngo kwera ubukuzi nagiye gusanga ari blessure umuntu aba yarakuranye burya gutinya kuba uri wenyene ni blessure nagiye kubimenya kwera umu psychologue hari blessure uba yarakuranye ugasanga tu as toujours envie de satisfaire les gens je vais tout faire pour eux kugira ntibagende muga mon ami naragashize ko stati kurikira no kubafashe zikeye nta kintu wokora ngo ugumane umuntu ashaka kugenda nukuri se nta kimwe wokora yamaboko ni sawa za mikro ni sawa ziragira majeste nta kimwe wokora kuri zimwe zakira ni wagira majeste kandi afite ndaziye mission umuntu wese abantu bakora yadaza bakora abona abantu mu buzima bwabo bagumanye kandi babibona ko bariko barako wowe uriko urakomeretsa uwo muntu cyangwa uriko aragukomeretsa nabivuze muri sense zibiri namba urakomeretsa uwo muntu mu libérer le peuple laisse-les aller namba uriko urakomereka bivemwo jewe ndababwije ukuri hari umuntu ryari rigeze gutanga ndambwiye ko maje une amitié qui va bientôt dire 26 ans ngo nibikunda je ndafise abagenzi dukutara abagenzi dufise 5 ans tuzer va dufise 5 ans et j'ai bientôt une amitié qui va dire 16 ans j'ai une autre amitié qui va dire 14 ans et une autre qui va dire 9 ans nibo bantu vuga ati abantu bari important in my life shatse kuvuga iki wibaza yuko abantu tashwanye wibaza yuko mutazova wibaza yuko tavumbura abo nibo muvumburana bakagaruka uzinayo ngo mbaza ko mutazova nakoreka ngo mutayacana je rivugi umva rien n'est permanent kuri iyi si kugira ntukomereke ego urashobora ubigumije mutwe tubi umuntu tuzova nta muco oya haragera ahantu ozi haragera ahantu ko ibintu vyikora ibintu biri umwe haragera ahantu muri bikora umuntu umaze kumarana imyaka mukava muri adolescence bamwe bakabamariye bakavayo nurabona abagore bashikana gadada ndakubuje oya ndikunda kwa exemple même après 40 oya birashika sabuzukuru ngo kujya gutukira abagenzi urya yego birashika shatse abo rero umve bankana kubi uravyumva bankana kubi shatse kuvuga iki ushobora buzukuru umve umwana wanje ukuja kurabanda ugiye mami urya bajyanya mama bo n'umurozi kandi mama wera mu best wawe mwasangira kabanga yose ujya utsukira abajani ngene aja mu bapfumu ngo narakabona mabanga yo hajya hose ngwe mukaga karozi rero shatse kuvuga
gikuru vraiment iyumvire vrema ukaza uzimicarana ngamwe muri girlfriend y'ibyo biganiro byose twakora kafa kugenda nkajya napfa kubikora reka ariko abwira ko umukopine bakayizi kubera amahera ati tabel mama muhuza kubera tabel mama bigenda gute tuzofumezwa twankana tutarashikana muri 45 vraiment hari ikintu justement tuko turatera izi nkuru nciye nibuka twasimvye twavuze ati nubwo mwohebana hagumeyeho respect ego hagumeyeho respect erega nivyo navuze ndakwemera ibintu wankoreye vyiza nivyo mpa valeur twarashwanye warantwaye umutipe waragize ibiki mais still hari utuntu twiza wankoreye ndakurespecte reka ndabahete monyaje reka ndabahete monyaje jewe nkitangubwira abagenzi b'abakobwa ko je sinabifise abagenzi b'abakobwa kera nabifise nagendana n'abahungu cane parapora y'abakobwa kubera naratinya namwe ntinya gukomereka aho navuga ati jewe nkagira umugenzi w'umukobwa ahubwo abantu batihangana nk'abahungu ni wa muntu ninamubwira ikintu canje kunda umuntu urahora n'umuhungu avuga urusaku barari mugasibensha cyo kumwe n'abakobwa navuga ati jewe umuntu d'abord j'ai des réserves sivyo mbaza ati niba mbwiye ikintu dada ndakibwiye wowe nyene sinabwiye Greta kimwe muri wewe uravyumva nashaka ko Greta akimenya je nzo kimwibwirira wemena ko dada nawe afise best ego mugabo nti je ivyo sindavyemera abasha hariho je ndazi ko abagenzi bambikiye amabanga kandi nzira ko atabandi bantu bayazi kuko si nibisigura ngo muri bafise best bashaka kugira best wiwe abasonga bava ku munwa deje umuntu abasonga bava ku munwa uravyumva rero kura ko namwe ntinyere kukugira ama experience y'abantu banseseye ibintu nagenda n'abahungu parapora y'abakobwa mugabo nayogara abagenzi b'abakobwa bari banera deje twari groupe y'abantu 6 basha twari 6 twagana turi 6 jewe Dine na Deje Mami Penera Nera yego twari 6 mwumve ko abagenzi bose ko twari 6 nabana ndumeyo hami cyane wanera abandi ubugenzi burahagarara sivyo uwo Dine ari ibintu nyene vyabaye ubugenzi burahera ubona Deje ubugenzi burahera Penera ubugenzi burahera Mami ubugenzi burahera mugabo wumve ko gushika iyi saha bose turavugana yes bose turavugana ego rituvugana bimwe vyo ngo umugabo ngo waraye cyangwa ni waraye cyangwa waraye nta ni wariye oya mugabo atisi uwo muntu wumvise ati uyu aragware mu bitaro ukavyumva ukabimenya cyangwa ndagware mu bitaro mbanzi ko ati mami akabimenya aza kuza kundaba sivyo kubera ko igihe twavana ntitwashwanye twaburanye indero sivyo twataye ko ubugenzi bwahagaze inzaza zamaze gutandukana ntitugihuza uyu muntu uvuga indimi zitumvikana avuze iki sindamwumva mvuze iki ntanyumva uri uyu muntu ubugenzi bwaheze mugabo kubera ko nzi ko yigeze ko ari umuntu ari très important mu buzima bwanje mvuga ati kandi misembere muracavira na gose mukagira message birebire mugashwana mukagira mugabo kura ko bitabaye genre toxique gose ibere ko muhebana après des années umutima bwatirega wa muntu nubwo vyagenze unye si umuntu mubi d'abord cyambere si umuntu mubi ica kabiri ntigeze ntuka kubavye cyangwa ngicira ibintu cyangwa ngira ikintu kibi ni juste ko habaye ubwo nyine abakobwa bapfa gaca bahebana mugabo si ibintu biri sérieux donc uwo muntu muragumana hafi ntibashaka kungongwa ndengane bangonzo ya ariko akavuga ati muramugonze wozi ndamuzo ndamutanda ndamutwerega haye that's why mvuga nti ubone ko ubugenzi urumva ego ça prend du temps kugira ngo kire hariyo mwana dada hariyo yavuze ati jewe ndagerageza kugumana nawe mugabo ngiye mbagiye nubwo zo hariyo nkumwe yarongowe nta numwe agiye kubanza gwiba nani wumva ko bihari ico nashaka kuvuga umviriza nyene mvuze nti ça prend du temps kugira ngo umuntu d'abord ubanze wumve ubanze d'abord umuharire kuco kintu yakubabaje uravyumva hanyuma par après ukavuga ati rega twapfuye uburofu erega uzina ijuju hariho umuntu ashobora kugukorera ibintu mu buzima sivyo biba bisaba ko ava mu buzima bw'iwawe tout simplement ati ikintu fale ko kiyo umviriza naho iyo respect iza kuhaba ndayikugirira uko namiye uko ego singeneye message yawe singeneye yapere yawe umve ugume uko najewe ino okay wewe aho uri wewe uko umuvuga gute uri kumyumvira gute nico nagira ndakubwira yavuze ngo uko nawe uko ni kupira general y'amatara ya Regide jare ntiwige tuba ndakuvuga iki
ndakuvuga oya hada barashuka muvuga ko abantu musangira muramuvuga urusanga urusaga nta importance nini umuha ego biratandukanye n'abantu jewe ndiko ndavuga ukomeze je nk'ubu twicaye ngaha je na Greta na Uvuze twarigeze kwa turi abagenzi ubugenzi bwawe bwaraheze Greta baracara abagenzi tugahurira na Greta tugatangura kuvuga Uvuze sawa ntubandanye urazi igituma nagomba ndakubwira yuko ujya wewe ufata ko ari umugenzi mubi kuri wewe hariho abantu ari imwe ari umumarayika kuri we rero iyo uriko uragenda kumuvuga nabi hariho peut-être une partie d'elle que tu connais que les gens ne connaissent pas kandi bitegerezwa kubonera kugira ngo bayemere ubu uriko uramwankisha abandi bantu kandi nawe uriko uriteza urubwa kuko je ushobora kuja kuvuga nabi kwa Greta kuri Ozi ni mama wanyonga nizo shukuda ica mara nyica umva nigaje wa kuri Ozi sinovako ngo tusanga je ngiye kuvuga ibintu vya Ozi naho nopfa naragize gute Greta niyo yaremeye ko ari Ozi waceka wewe merci ndababwire chapeau ku bantu iyo bubahutse bakavuga abagenzi babo baca bahaguruka bagashwana ndabikunda muganaje niko abantu batemere yuko umvirize nicaye ahantu uvuge Uzi mubimenye ko mpari ntuvuge Dada ndababwira abo bantu Imana ibahezagire mugabo barahari kitsepe barahari hari ikintu ndaza amadefo ya Uzi ndazi ibiki ariko still ntumuvuge mpari kuko urumva wewe niba umwana ubwo rubanza jarabambwira abantu jara kuri nababwira kirika abantu bagwanira ntupime ngo uvuge umuntu wanje nabi ndi ngaha kora ko uwo muntu wanje muri uwo mwanya ni jewe c'est moi donc kuvuga jewe tukongera tukatera ivyatsi abantu iyo bahebanye n'abagenzi Dada yaregereye karabivuga abantu iyo bahebanye n'abagenzi baca bashaka yuko ntihagire umugenzi bazosubira kugira kwankanira babanga abandi bantu Dada yarambabaje songira niyaranje Dada ntadosiye kuronka umugenzi siko barawufise numwete munini vye abo bantu hakazi bafite kuba mu buzima bwabo kose Dada kariko karamubako niyaranje umugenzi nkamurondera nkamubaza we Dada uramuzi urazi uje muntu mugira mu babagenzi uramuzi bafise umwete munini vye barahari kubera ko wowe nimba ntakubereye umugisha ndashobora kubera umugisha abandi jeri nivyo nguma nsigurira abantu jewe n'ubugenzi bwa Dada Uvuze idaze mimi ko Dada umuntu cyangwa je ko ndi umuntu mu nama nitwahuje bidasigura ngo nako ndashaka guhuza na Greta uravyumva cyangwa se ko ndashaka guhuza na Greta ngo ndakora ex kubabaje umutima ucimufata ngo abahungu bose ni babi hari kubabesha n'abahungu n'abana beza je ndakunda abahungu babahambaje muri abana beza naho muzombabaza gute nzoguma ndabakunda abahungu n'abana beza bandanya rero ababebe bacu ivyo ni biki abahungu batwita abamama amashe kuri mwebwe ababebe bacu batwavyari ashobora kugira ku bagabo babiri barakunda abahungu tuguma tubavyari ose abana babiri ku bagabo babiri umve wowe uzogira iki Imana niyamezagira no bagatatakanza agira ati utafanya nini ariko je natanga ingena bivuze rero ngo bafise iyo uvuga ati nanje ndi mukujamo none jaje kubyara umu ex wanje kugira ngo simvange urega muraruhishanya sije ya girlfriend kandi yo sije ya girlfriend muzoyigira abantu bavyaye ku bana babiri kuko umugabo avyara ku bantu batandatu batabivuga comme si ari ikintu cahatari oya d'abord nge gato mwahebanye warabaye marié uri divorce no tuje kumurondera mu bundi buzima bwo yibera ngo tuvyare kandi bivuga ibirofa naho mutoba mwarabanye naho mutoba mugize mariage mutoba muragize divorce ni nk'ivyo vy'ubugenzi twariko turavuga twakundanye Imana iraturavye iradushimye duhaye umwana uyiduteye iteka twiswa abavyeyi muga ntibikunze ko iyo relation ibandanya ndacari umujene nzoca mva navyaranye n'uwundi kubera bo bitakunze bande kule tuzobavyaranye iyo ni indizije twinjijemo mugabo urumva nico Greta ariko aravuga nibatswe two turaja mu musozi urange n'ubwezi kiganiro ndumutumire ego shaka ko twamwibuka like your ex friend ashaka kubera kubereye nabi vraiment pe cyangwa ari wamubereye nabi cyangwa ari wamubereye oya reka dufate babandi batubabaza babandi tuvuga ati aba vraiment na story naho no ivuga kuri stade wese mwiyoze move on nibisigura yuko ucugendura muvuga nabi nibisigura yuko ucumusabira malediction novuga gute muhezagire like nage kuko nawe ufise amahoro muri wewe ndakubwira ati inzigo irabuza abantu kuryama inzigo n'ishari irabuza abantu gusinzira kuko umurekuriye hajya urihenda ikintu kimwe
uba wibaza ngo uramugire faveur like ndeka ndakwandikira ka message dada nubwo wangira ibi inye ndakubabariye ukaca wibaza ngo ugire faveur dada pas du tout ni wowe uba wigiriye faveur kuko uba wihaye amahoro ico ni cambe ntuzosubira no kumwiyumvira n'ahazokora ikintu kizosubira kukubabaza tuba twibaza ngo dayore ngo je ndamubara kubera iki ngo naho mwondasa urya muntu sinzopfa ndamubabariye barahara abo bantu siko mwibabariza ubusa ntacu biragoye kubabarira vraiment I know biragoye kubabarira nico gituma niba nico kigoye ni kubera ko Imana yaduhishije nico gitanga amahoro gusumba tumubabarire arico gituma nca mbaza dada imbere ko turangiza nubwo tutararangiza neza uyo muntu uramubahariye yubahutse kubwira ry'amajambo sheri mumeze gutuba monami kumva statue yawe yayibonye je nagukomanda naciye ntwenga nanje je sindi umunyenzi ngo abantu banze je ndakubwiye Greta ibi nibi vyambabaje biba bihetse ubu umeze gute urumva ko hari ikindi kintu kidakubabaje none se bihora batwiye test nawe se bihora batwiye ndende yego gusa je gusa ikintu gikora ofundo mu je sindi mu hypocrite ujye manye naramubabariye nambara ikintu Imana yampaye grace ku bintu wamubabariye kugira mugire move on canke wamubabariye bivuye muri je won't forget my dad the issue yandriba nikimi naje ndakubarira mbwa sindavyibagiye yes like jengene meze basi nivyo nakubwiye hari ikintu kimwe natawe nco gituma cangene njya video so pardonner soi-même je me suis demandé pardon à moi parce que j'ai été très bête envers moi-même parce que ni relation nabonye kuri kwirahera c'est une amitié que j'ai vu kuri kwirahera mugabo j'ai pas su laisser aller depuis 2023 bakwatikiye biki non depuis 2023 j'avais 2023 ari ibintu byari byabaye ikigano cari urabona ama red flag jana ivyo vya red flag muvuga je nabanya jaune ivyo vya red flag bega mwe mwabikwiye ko bazungu batumaze yari yellow flag wewe wibonera jaune wewe jamais compris wewe wibonera jaune wewe yaragwaye malaria urumva so nukuri je naramubabariye mugabo kubabarira umuntu bisigura ko aguma afise access ku buzima bwe wanje nivyo justement nagira ndakubaza ubu nyari muri place ya yari hehe umuntu Imana yaremye ishira indira gato oya nabarundi twese ntarimo n'umuntu Imana yaremye ishira ku isi ndamuciye ko yagize ikibazo nk'abantu bose ndashobora kumufasha upa kumuhaka jana je sais pas mugabo maybe mugabo kandi harano shavuga ngo dani ngo afite umutima mubi n'inziko comprenez-moi bien naho bonjija n'umwanya wabo iyo message yanditse ungegato utaravyara ivyo bintu wagize nta nindero ufise wavyaye ukamurungikira akabebe ngo sawa wavyaye uzomureresha iki guys umwana wangana gute afise amezi 3 Ufejageze kure arakuze n'umusore bashaka ndababwira ikintu kimwe j'ai élevé ma fille depuis 2 ans ça fait 9 ans I'm a stronger woman I'm a survivor and I'm a fighter no matter what kiza mu buzima bw'iwanje I am going down kandi nsubiye kuvyuka mbona kandi tu as le droit yo kutemba tu as le droit none ntegerezwa natemvye abantu bambwira ngo muri strong nta strongest nimwe erega kuba strong twemere tugwe hasi tuzovyuka one day arafidara kuba strong nuko onye you might need a cup of coffee every single morning to get up but you have to get up umuntu atari strong aguye oubliette jewe rero ikintu kimwe ari miss ndetse kutaba strong nyene sorry avuga jewe today I'm not strong I'm going to sleep let me cry and sleep the whole day reka ndababwira ikintu kimwe intaye ce duheza jewe the end of 2024 I was not strong 2024 beginning of 2025 I was not strong bebe nige ntari bwavyare naraciye mu bintu bindetwiza gushika naho numvise nashaka no kuja kuri social media naraciye mu bintu mu mwanya muto bifatanye na anniversaire y'urupfu rwa papa mu mwanya muto ndumva ko ntakaye ndumva nyene ko like ico nashaka it was my god you know nta mugenzi nari numva nkeneye kuko navuga ati even umugenzi birashobora kumurenga nashaka Imana yonyene navuga nti God I need you that was my every single morning prayer I need you kuko narashobora kuvyuka saa 6 y'ijoro nkarira kuva mini gushika 3h du matin abwidire mutazurumvira bikanka ko ndazi ko mfisa nyinshi gusuma fa kumbwira umvire none iyo yindi imwe nimba jaye hore nkorera umuti nawe ushaka gukorera umuti urumva ndaguha link urumva ndicara hamwe mvuga ati nukuri kuko urumva ivyo nivyo mugenzi umwe ari n'abandi bagenda bavuga amajambo bishakira gusa ico novuga ni kimwe a chaque chose kiba mu buzima bw'iwanje ndashima Imana yuko impa leçon ifasha kubafasha mwese niho namani mvuga yuko I'm a stronger woman
I could take this nkagira vy'iwanje bigahera nkabandanya mbaho muga a chaque fois mpuye na situation mba numva no isharinga n'abandi mba numva no babwira experience nakuyemwo pas pour que nararaza canke niyaraza canke niyanda mugabo kugira ngo mfashe abandi kuko ari umuntu aba ari mu bibazo basha nagomba ndakubwira ko ingorane yose uri kuracamwo nturi wenyene kwisi nturi wenyene kwisi kandi ngo Imana itanga ikigeragezo tungana hariho umuntu akeneye ico kigeragezo cawe ko kimwigisha rero hari ikintu nasomye nafa basi ndiko ndasoma Bibiliya ndiko ndasoma cyane Bibiliya ndamenya uri kuriga ijambo ry'Imana ni utahura yuko ikintu cyose Imana ikurungikira cyose uko kiza kimeze cyose kigushikira mu buzima itegereze neza urabe impamvu cabaye kenshi yari ukungene tuma dufata ibintu byose tukabishira muri negative alors que sometime God bishaka ko bija muri positive positive muri sense yayo Imana ibishaka kwerekana ati this is my baby uyu ni umwana wanje nkunda cane urumva uyu ni umwana wanje nkunda cane nyene ndamukunda nuko nyene kandi akampimbara kubera iki hari ibintu camwo abantu bakavuga bati ubuhoho kanakufa arafuye Imana ishaka kwikorera Mana turagahamvye biraheze Imana igaca igufata nk'uku nguku ikakuduza bose babiri Mana yaje Mana avuga ati bitabukomanya ntaye ubufisi nujya rero je ngumabwira Imana mizo ntaye umunsi uzoza gushinga intaye yanje originaire nzoyishira muri my journey vuba cane reka c'est beaucoup de choses passées comme ça et nous les gens fortes ça arrive rero ubwo bugenzi murimwo mubona yuko buri toxic ivyo twavuze ni vyinshi ariko urabona ibindi bituma ubona ko ari toxic urabibona nta mahoro ufise nivyo bidefinisi nta mahoro ufise muricarana na ba Greta wowe utashe muhira mwari kumwe mukabare kari important uraborewe ubwo yagasibe ntanzo gusanzunwa uzinyoye kubera Greta ari kwanga inzoga yagusumbije urayurarira ijoro ryose kubera gusa Greta nagutuye ngo ntanzo gunywa why monami kubikora utabishaka pourquoi uno munsi ugendana n'abagenzi bawe bama bariko baranywa ibiyo biramutwe n'ibindi byose bigize juste pour les plaire nawe uri kurabikora si ivyo wawe uri kuri kwese bakwese yoroji atwa mugabo ugira amahoro je nama navuze ikintu kimwe as long as takes your peace it's more expensive just to give up gasubiremo as long as takes your peace it's more expensive for yourself just to give up period ntari ibintu birebire ubona bigutwara amahoro bwaba ari ubuge je naravuze muri 2025 meme abana banje navyaye munda bakaza kuntwara amahoro I give up to the fathers kabisa porurere nta nivyo noshobora kumuvyeyi umwana mengo biri muri twege nivyo nakunda rero ikindi kintu naco shaka kuvuga phrase ijambo nashatse ko abantu bambwira kenshi mu buzima bw'iwanje sinarironka ntutinye kuba wenyene you have everything you need in this world Imana nta muntu umwe yaremye ari gipande bijya bavuga ngo nta muntu icatumye ujya muntu muba bagenzi nuko hari ikintu wewe ufise yarakeneye icatumye ujya muntu ubugenzi buhera yarakirose yaragiye mugabo ntiyakimaze hariho abandi bazoza bakeneye ca kindi nyene rero ntureke ko umuntu aje mu buzima bw'iwawe agenda atekinze ibintu mu buzima agenda gusambura don't do that naho yoba yatwaye je namambwira abantu bagaca batwenga ubuzima bakunda kugatwenga ubuzima bwanje n'umutima wanje ni nka vyandashe urona vyandashe uyishize muri frigo n'utunyama twinshi ibifatanye uyikuyeyo ikisanzara umukuyije ugendura kuri akamurusoka kugira uzozimare urazifatanye ukazigira inyama cyangwa ukagira iki make your life as something naho badatwara cyose kidakunda umuntu wese arafise ivyo kijya yatwaye kireka gitware Imana irafise igisumba kijya yashize muri wewe yaba ari umugenzi kuko kenshi ari uzawumva ngo je subira kugira abagenzi b'abakobwa baba mu ngagara kubera umukobwa wo mu ngagara ivyo yagukoreye mais non hari umukobwa wo mu ngagara azoza ari blessing for you hari umukobwa wo mu ngagara azoza guhezagira wavuga ni Diane wo mu ngagara azoza umugenzi nawe vuga izina ry'uwo muntu yagukomerekeje thank you canke nati narize unzo bigenza uko merci hama nawe ikindi kintu naco mes amis après nous être responsable mu bugenzi y'amakosa yacu parce que nituraberanda nituraberanda nawe hari ivyo wakoreye ujya muntu atari vyiza nawe we hari ivyo ukora nawe bitari vyiza ego il faut pas kwivictimiza namba ari ikintu ziko wavuga ati ikintu naragikoreye wozi si ciza demande pardon ntiwamurindira ko bakubabarira
ntamurindira ko bagusaba ikigongo ashobora kuba ari we yatumye ubugenzi buhera mugabo ari we wabitekera voilà nuco wivictimiza rero ça veut dire quoi nukuri no musi uri kuraba ikiganiro sigara amakamera menshi ndabuza aho ndaba 1 2 3 5 merci wewe uri kuraba ikiganiro ca girlfriend kuri Siren Vibe shaka ndakubwira ikintu kimwe hari n'indi kamera Najagira bumve ko dutesa. N'inyuma ni mwana n'ubwo waje n'ubutangara. Sorry gucira. Nashaka ndakubwire yuko abagenzi ufise urabakeneye mu buzima bw'iwawe muga umuntu ukeneye gusumba ibindi ni wewe. You don't lose yourself trying to have friendship. And that is so you get at the end. Asigaye ari umuririmbyi kazi turagoha. Wabonye ko gufita bya bintu bikongera rap kandi ivyakomeye. Fata umwanya wiwawe. Please be selective mu bagenzi utora. Be selective mu bagenzi kuko nambara abantu vya mbere bitwica mu buzima havuye famille ni friendship. Yes. Kandi kwishe friendship irakumara. Don't just be a friend with somebody because turakorana. Don't just be a friend with somebody because arandyohera. Why are you a friend with someone? Why? Try to find the reason why uri mugenzi n'uyu. Ugasanga atayihari, give up ubwo bugenzi butaraba toxic. Yes. Ugasanga muhuriye kuri just because you chill together, it's okay. Keep on chilling but don't call him a friend. Gira ama limit. Ama rooms. Yes, gira kandi bajaha abandi bajaha. Kandi ugira n'ama limit mu vyo muvugana mu vyo muhurira ko no mu vyo musangira. Don't be too open to everybody because you will end up kwibabaza wenyene. Yes, yeah. So, love yourself first. Ikintu ngira mvuge mu guheza. Urazi nkiye mitazinza kuri abantu bose. Cyose muri couple y'abagenzi kubona nk'umuntu umwe usanga wewe gira ngo aratoye amakonse yiwe arabitahuye yavuze ati jewe mu buno bugenda abona ko bwarabaye toxique ifoko ngerageza ubwe bwose ndabumeta ndabushira kwiherezo ryabwo kugira ngo bitse Imana inyugurira imiryango y'abandi bagenzi nkeneye muri kino gihe bashaka kumfasha kubaho kubona tuvuga ati kuri ubuzima na payara yivuze mu twakoranye burabishe gose yuri wenyene niza ko umuntu abafise umuntu at least umuntu umwe mu buzima nubwo utamugabo ufise cyangwa utamugore ufise ubwa ndafise mu meyo hami shaka kuja kurira shaka kuja kubwira ati Jeff mandakenye umubuzo urashaka hari abantu bose bibaza ko urumukire ufise wa muntu umwe ubwiza ukuri ati jewe situation financière yanje canke économique imeze fo sana aba birateka dusenge canke ndagutiza 10,000 ukoresha no munsi uravyo at least ufise umwe niyo mpamvu bigoye nyene kurekura wa muntu nyene mwarabanye mu ico gihe mugabo ukabuzi ko uwo muntu uri muri kumwe uyu munsi hari karagufasha ku avance hari karagufasha kugira amagara meza y'umutima y'ubwenge hari karagafasha kuronka amahera mu buzima nagafasha so umuntu urira ngo bampe cyangwa bagizene aca gutwenga cyangwa za blague indi birofa bidahuye n'ivyo umubwiye uwo muntu museze atabitahuye mureke ndazi mise adambera azobabara agutuke avuga ati oyaha nibikiri biki canke akadara kuvuga ari mu bantu warazi ikintu keneye yes rabizi ko kugira ngo hinjire mundi mu buzima bwawe ifu ko umatakira mu buzima bwawe murekura pour du bon apana juste kubwa mu mufuka fukira utuntu ibiki hari birahari muga bidahari oya nimba dahari nareke kuvamo aje mu bagenzi basanzwe nyene babwe muramukanyangira rimwe mu myaka 5 canke mutabura umuntu uzovuga ngo ndamushavure kwa ngo taje mu bintu vyanje oya kandi kubaho ni rimwe je pense parce que haje ingorane zidushikira zinshi hari umuntu yabivuze ati 70% abayitwe twazikwegeye tuba turiko turazibona ko iki kintu nikizohera neza muga tukaca dukipibandana so reka turangitse ikiganiro muga before hari ikindi kintu ashaka kuvuga ubonye message fasha kuri message mugenzi we yamwandikiye yamubwiye ko ari enceinte twige guhanura abantu kare twige kubwira guha amakonse y'abantu kare twige kuba abagenzi kare not guhengera umugenzi yaguye mu ikosa nubwo atari kosa kuko ntitubizi ko ushobora kuba ari kosa nta na conseil aciye azana ama jugement direct kuko ntacu ugira umukizi sawa mama we na twayinda sawa reka tugifata ico ntifuje wayitwaye nasamye siko nico ngira kiri pire cyane ko mukobwa ngira atari mu rugo ntacu reka dufata ico wewe ntitugeze tuba abagenzi ntugeze mu conseil tukajya gukora kubesha great tukajya gukorera ntiwigeze umbwira ikintu na kimwe and urarindire biranshikiye niho uciuza kunyandikira ama message nkayo uri kurantuka deja none umariye iki what kind of friend like inge gato iyo message yawe igira ikiziki like agira force ahubwo ahubwo
usanze na bya bibazo nimba byari biri kuri 5 ubiduganye kuri 10 ntacumariye vomye toter imana ibabarire vyo vomye toter iyo utagira ukiza umuntu wandikaga felicitation yene ko kwikura felicitation oya hari abantu bavuga ni wumva atanga uvufise zo kuryohererwa umuntu ntukamudetwize yego shut up nuko hora umureke kakujya indani kuko ntacugira umufasha murakotse bon ngira ko mpangero no gusezera kandi ataragira ko nsezera ngira ko nigira publicité nukuri je nagarutse ku isoko utwenze iki ucumbwira igito kandi atambwiye igituma twenze sinsubira kuvuga ni mundonderere ndagarutse ku isoko ry'akazi ya ndirimbo ya Rayvanny nimeachwa staki tena maswali oya naenda bichi kula nagira mvuga ucusika kanimero ga telefone my love for myself is enough okay d'accord urukundo rw'Imana nirukwirense kwise urakwisha mwijuru irabahoshere niyo Imana y'abakatolika nako ndavuga ko nagarutse ku isoko y'akazi kubera ko ibintu byo kuba umu entrepreneur horatwe byo kumatubwira so guys ndikorera nkaba nkora mu bintu bijanye na marketing digital hamwe na communication et aussi na gestion des ressources humaines mu entreprise nk'umu consultante so ukeneye ko ndamufasha namba ari entreprise shasha wa créer canke ya kera ndagira ama formation muri marketing na customer care services abumva bashaka yuko nshobora kubakorera ivyo bintu available ndabikora ku mafaranga yanyu ku mwanya wanje hama kugira ngo ushobore kubasatisfeza kandi intahe vraiment murazifise ko ndabikora bivuri mu mvugire kuko mutufasha umviriza akaba ari kino gikeneye kuvuga yo hamagara dada mukene ko bavugira ibintu byanyu mukaronka amafaranga mu muhamagare abantu b'Imana mutera imbere azafasha gutera imbere yantu nkaba ngiriye ko rero ndanababwira ko evenement ya mbere ndiko ndagira nk'umuntu agira evenement ni competition baza ko nza kubivuga ari byo binzanye vyonyene tuko tugira competition yitwa Burundi New Star aho tuko turarondera abana n'abajene bazi kuririmba bazoronka ubushimwe bukomakomeye nka 5 million wa mbere rero nibaza ko nzozana ama detail vuba mugabo I'm back like I've never gone. Hewe congratulations nivyo tumushwirize anyways dushimira abantu baturavye abantu batwumvirije abantu basize ko ya like kansubire kandi basi wasize ko like cyangwa nawe washizeko Jesus nugire ko batumye like batumye kubera yeshireko usanga warobye ko havuye ikiganiro kiheje kiraheze tugira tugende kandi turiko turayiraba yishireko ntiduhaguruka utagenda birazima ntacu none utwime partage utwime commentaire na like tanakimi gusaba wirabire utwime s'abonner vraiment basi batazi like nikajya gatoki kameze n'abagira s'abonner abo twana yuzana bahebye nikajya kameze gutya ntugire kajya ku il faut vérifier toujours ko uri mu abonné wacu urabe ko irya buto ya rouge basiga yera ya buto ya subscribe wamaze guklikako no kugura ama notification no kubantu bara batubwiye ko tuberewe turabashimiye yari yavyibagere sinzi papa atubwira ngo mustari ngo bwibone ngira gufasha murashaka kwishura abantu bose bara babandika muraberewe gute muri beza ndabahaye ibizu mwese Greta mama ya commentaire tuzibona jewe ntazo ndabona kuko nijya mbere je mu kiganiro jewe biraharawe Greta yavyibushe mwana asubiye konda bavuga nga mu kiganiro Greta turi keza Greta nzomwirukana la jalousie est plus forte toujours la meilleure mukabona amazi ukwezi ntaza kuri no televiziyo ozaza yamoye ubwiza bwawe nzomuhora n'abashaka basigaye batanga babahora ubwiza vrai bako maye na shagre tomba uri mwiza je uri kuri ufite avantage suko baca mu turaba hemwe reka tubashimire ko mwatwumvirije dushimire umutumire wacu Dada ndagushimiye cyane ozi merci beaucoup Greta merci beaucoup kuba ndiko barakurikirana Silent Vibes nanje ngende ndavyisabiye mugira ama like s'il vous plaît gira ama like abataragira s'abonner mugire s'abonner hamandazi ko ari benshi bari bankumbuye hange no kwiyemera mubivuge muri commentaire muri commentaire kugira ndavyemere muce mugira ama like
ego hama n'iyi sha nkuru muca muyisanga abari bankumbuye Benye. mwese nukuri ndabasavye muwerekane Kandi amalike tuduze amalike no munsi hama muri komantere murungika imiriro Imiriro barabambwira ngo simba nzi ikintu nandika kandi Andika umuriro gusa. murungika imiriro canke wandike Canke dada no imitima. tujambo tune Canke murakoze imitima basi. cane ndabakunda merci Ozi merci Greta Bye bye. merci Silent Vibes Mwah.